Ndabaye ikaze mu gano cy'amasengesho mushikirizo na mwene so Habimana Jibril. Nkuko tuvugana ku gutinya Imana. Abakristo benshi baraho ubuzima bw'Ukristo mwo gasanga kora ko ukutagira uko gutinya Imana, ugasanga bakora ivyaha vyinshi, ugasanga basa n'abantu batigeze bakizwa, ugasanga nta n'ivyamwa bigaragaza ko bakijijwe. Uno munsi nama tuvugane ikintu kigira kabiri kivuga ngo gutinya Imana nk'itanguriro y'ubwenge no gutahura. Ugutinya Imana niyo ntango yo kugira ubwenge hamwe no gutahura. Abakristo benshi aho hantu barahagirira ibibazo gose, ugasanga kora ko atagitinya bafise mu buzima bwabo. Uko gutinya niko bana umwana mutoya biragoye kumurera iyo adafise icyo atinya, iyo adafise abantu bamubwira ngo iki urakora sico. Rero kubera ko abavyeyi bamubwira ikintu gikore, rimwe na rimwe bakanamuhana, usanga uwo mwana ari umwana afise ivyo atinya, kora afise abatinya. Mu yandi majambo atabatinya kubera igihano, mugabo atinya avuga aba bantu bibambye petete bashobora kumana canke bakanyima ibintu na biriya. Mugabo twege ugutinya tuko turavuga so gutinya ko hari ikimana ikikwima canke ikigiriki, ahubwo ni gitinyiro cy'ukubaha Imana. Rero no munsi naguma tuvugane kuri ino teme no muzivuga gutinya Imana nk'itanguriro y'ubwenge no gutahura. Dusome mu Migani 9 duhere ku murongo w'10. Ukubaha Uhoraho niko tanguriro y'ubwenge, kandi ukumenya Uwera niko kumenya ubwenge. Jambo ry'Imana tubwiye yuko kubaha Uhoraho ari yo tanguriro yo kugira ubwenge, kandi ukumenya Uwera ariko kumenya ubwenge. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko yatubwira yuko ubwenge bwa kugira umuntu avuge ko afise ubwenge, mu yandi majambo ateza gutangura kubaha Imana, ateza gutangura kugira ico gitinyiro mu mutima wiwe. Abakristo benshi ntibafise la crainte, ntibafise iyo crainte mu mutima wabo, arabaho witwa ko akijijwe mugo akaba umunyavyaha nk'abandi bose. Nico gituma no munsi ngomba wowe kurankira no munsi utahure neza mu mutima wawe yuko Imana igomba ikeneye yuko ugira ubwenge nyakuri. Ubwo bwenge nabwo ukomoka mu kuyitinya. Ngoma dusome muri Yobu 28:80 havuga ngo maze ibwira abantu iti, raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Mu yandi majambo ukubaha Imana biguha ubwenge. Ubwo bwenge nabwo bukagufasha kuva mu vyaha. Igituma abantu benshi atari ko bava mu vyaha nuko batemera guca bugufi, batemera kugira ico gitinyiro. Imana dusenga ni Imana yera. Wewe nimbora kisoma bw'ubugingo bw'iwawe wateza kugira igitinyiro cy'uko iyo Mana yera iba muri wewe, idakunda icaha. Nivyira gukunda wewe mugo yanka icaha kiri muri wewe. Rero nawe nimba uyikunda canke nimba ushaka kuyikurikira, wategerezwa kwanka icaha. Ntitwanga gukora ivyaha kubera ko dufise ubwoba bw'Imana, twanga gukora ivyaha kubera ko dusunikirwa n'Imana, dufise igitinyiro c'Imana, twifuza gusa nayo, twifuza kugenda nk'uko imeze. Wowe ukurankira no munsi, reka Imana ireme mu mutima wawe igitinyiro cayo. Reka Imana ireme mu mutima wawe iguha igitinyiro, kuko niyo ntanguriro y'ubwenge. Umuntu vy'ukuri aciye ubwenge mu kumenya Imana n'umuntu afise igitinyiro, n'umuntu atinya Imana, kuko gutinya Imana uzogusunikira kuva mu vyaha. Umuntu vy'ukuri aciye ubwenge ntaguma mu vyaha. Umuntu vy'ukuri aciye ubwenge ava mu vyaha. Iyo wemeye guca bugufi, Imana iguha ubushobozi bwo gushobora kuva mu vyaha. Birivuga ngo nishira mitwe kugoma no gushaka. Igihe utanayizera,
igihe utanayiciriye bugufi, igihe utazi ubushobozi bwayo n'ubunini bwayo, birakugora cyane kuyicira bugufi. Wowe uri kurangurura uno munsi, Imana yifuza, yashaka ko umenya iyo ariyo mu buzima bw'iwawe, umenya ubukuru bwayo. Ni Imana yera kandi ari uko igenda, kandi ari uko igomba ko abantu bayo bagenda. Ikeneye ko abantu bayo bagendera ubuzima bugororotse. Mbega uri kurangurura uno munsi, uri kugendera ubuzima bugororotse, mbega kugendera uko Imana ikugomba. Igituma uno munsi uri kugenda uko Imana igomba ni kubera ko utaragitahura ubwenge, ko ubwenge bwa mbere ari ubwenge bwo gutinya Imana, ari ubwenge bwo kubaha Imana, ari ubwenge bwo kwicira bugufi. Icyo Imana yifuza, irakeneye yuko irema muri wewe cette crainte, irema muri wewe ubwo bwo kwitinya. Kuko udafise ubwo kwitinya, bizogugora yuko ucumuye ugaruka gusaba imbabazi. Apana imbabazi z'umuntu yiteza igihano, ariko imbabazi z'umuntu avuga, Mwami, wowe uri umukunzi wanje, wowe uri umugenzi wanje. Kugucumurako ni nk'ukwicimurako, kugucumurako ni ugupfa. Abantu benshi kubera ko batakaje ugutinya Imana, birabagora no kugaruka. Ntibagifise cette crainte, ntibagifise ubwo bwoba bubasunikira kwihana. Wowe uri kurangurura uno munsi, nimba vy'ukuri hari ubuzima uragendana butari bwo, Umwami ariko araguhamagara ugaruke. Umwami ariko araguhamagara ugaruke, wihane, ugaruke kuri we. Ubwo buzima uri kuragenderamwo si bwo, ivyo vyawe uri kuragenderamwo si vyo. Ishaka yuko wihana ukavavanana n'ivyo vyaha. Dusome uyu murongo w'Imigani igice ca mbere, umurongo w'indwi twawusomye. Twasomye Imigani ca mbere, twavuze ivuga ngo kubaha Uhoraho niko ntanguriro y'ukumenya, ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho. Ugutinya Imana nivyo bizanye ubwenge. Mugabo hari ikindi kintu bica bizana ugutahura, bizana ukumenya. Iyo uciriye bugufi Imana irakwigisha. Muraheza mukaba bagenzi, hamika kwigisha uko ukwiye kugenda. Abantu benshi gituma bahusha inzira ni kubera ko ntibemera guca bugufi. Uguca bugufi kuzana no kwitinya, kuzana no kugira ico gitinyiro. Hama ico gitinyiro kikagutuma uca bugufi. Haje igituma abantu badasenga ni kubera ko banka guca bugufi, banka gushira umutima wabo hasi kugira ngo bumve ivy'Imana ibagombako. Wowe kurangurura uno munsi, icyo Imana yifuza, irashaka kukumenyesha, irashaka kukwigisha, irashaka kugutahuza. Mugabo ntizogutahuza utemeye guca bugufi, utemeye kwemera kugira igitinyiro, kwitinya. Apana nk'uyigiza kuguhana, ariko kwitinya nk'uyu yubaha, nk'uyicira bugufi. Ndize ko amajambo kuyana gushika yandi hantu. Nagomba dufata umwanya wo gusenga rero, ukaba uri kurangukira no munsi, mugabo ukaba usanga ubuzima bwawe uguma uri mu vyaha utavamwo. Inzira zawe sinzira Imana igomba, ariko wama wisanga uri muri ibi kandi utashatse, ugashaka gukora iciza, bwa ikibiko kakwitangira imbere. Nagomba dufata umwanya wo gusenga, ubwira Imana ize mu buzima bw'iwawe, igushiremwo umutima wayo wo kwicira bugufi. Hamigira kabiri, usaba Imana igushoboze kukurongora, igutahuza ivyigomba, kuko ari byo bikenewe mu buzima bw'iwawe. Nagomba dufata umwanya wo gusenga. Data mbiza ndakoresha umuntu akarangurikana Mwami arashaka gucira bugufi Mwami, kugira ngo aronke ukumenya no gutahura inzira zawe. Data mwiza, Mwami yatahuye yuko ko ukugutinya canke ukukubaha ariyo ntango y'ubwenge. Data ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data umushoboze Mwami kukugarukako. Ndasengeye umuntu wese Mwami yo barakuvuye ko Mwami atagitinya gifise Mwami, ariko abona inzira zibe zitariko ziraboneka Mwami, atabona imbere atabona inyuma, atazi inzira y'ubufata n'inzira atari bufate. Data ndamusengeye Data mwiza, umushiremo igitinyiro, umushiremo guca bugufi, umwigishe Mwami, amatwi yugurure Mwami abone inzira ushaka kumujana mu Mwami.
wazazaniwe mwami. Ndasenze data mwiza umukure mu kuzazanirwa, umwereke inzira yawe y'ukuri, kuko mwami ufise ugutinya mwami, ufise iyo crainte mwami, uramwereka mwami inzira mwami agenderamwo. Mwami ndamusenge data mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Niwemere mwami ko aguma agendera mu vyaha, niwemere mwami ko aguma agenda uko ashaka. Reka umutima we mwami uwushire hasi, agucire bugufi, akumvire. Urakoze atameza kumugirire neza. Ndasenge n'abantu bose ko barankurikirana mwami, harimo abafise ibibazo mwami, reka data mwiza babone wigera yerekana, reka mwami babone mwami wigaragaza mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, abariko bararenganwa, abariko barababazwa mwami, abariko barira muno mwanya mwami, ndasenze data mwiza ubahanagura amarira. Ndasenze data mwiza bakubone nk'Imana ibarokora, bakubone nk'Imana ibagenderera, bakubone nk'Imana ibakiza, bakubone nk'Imana ibabohora. Ndasenge n'abantu bose bafise ibibazo c'ingwara, data mwiza aho bagwaye hose, reka babone ukuboko kwawe, reka babone ubakiza, reka babone ubagenderera mwami. Ndabasengeye data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, ko uyu muntu agwaye ikibazo, ufite ikibazo cya hemoroide mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka data mwiza ubagenderere n'umuntu mwami afise ijisho mwami rivyimvye, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo iyo jisho rivyimbuke mu izina rya Yesu Kristo. Reka data mwiza ugendere n'ubuntu afise ivyimba mu nda mu izina rya Yesu Kristo yakira ugukira mu izina rya Yesu. Ivyimba biyonge mu izina rya Yesu yakira ugukira. Urakoze atameze kugendera ubwoko bwawe. Ndasenga umuntu wese akarankurikirana mwami afise ababara hose mwami, ubabara ku mugongo mwami, ubabara mu gitsintsiri mwami, ubabara ahantu hose data, reka kwa kuboko kwawe kumwe gukiza kumugenderere, wiyerekane mu izina rya Yesu Kristo. Umukoreko buno nyene mwami, ashinge nayo kugira neza kwawe. Urakoze atameza kubona ugendera ubwoko bwawe, urakoze atameza kubona ubakijije, kubona ubabohoye, kubona wiyerekanye nk'Imana itananigwa, nk'Imana ishobora. Mwiza Yesu ndabisaba ndavyizera. Amen, amen, amen. Ndizera ko no mwanya mwiza wawe, mwanya mwiza, ndizera ko watahuye yuko ugutinya Imana ari intanguro y'ubwenge n'ugutahura kuva mu gutinya Imana. Rero wowe kurangira no munsi, ndizera ko no mwanya wakubaye mwanya mwiza. Ko ofisi ntahe utwandike izo nimero zacaho munsi, utubwire ivy'Imana iki yagukoreye canke yagukoreye no mu canke imaze gukorera. Tumaze kuronka abantu badushingira intahe batubwira ivy'Imana yabakoreye. Nimba uri muri bo utwandike izo nimero, ukaba uri kuradukurikirana naho ukaba ushaka ufise umutwaro, utwandike izo nimero dufashanye gusenga. Tumaze kubona Imana abantu benshi, Imana ibakiza, Imana ibacira inzira, Imana ibashoboza mu byari byabananiye. Nimba vyarakunze kuri bo, nuko nawe byokunda. Uko Imana dusenga uko yari iri kera n'ubu ni kwiri. Naho utaha rero mu kiganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.